Bakunzi b'urubuga dukunda cane rwa Bienfo, ndabaramukije ndabipfuriza amahoro y'Imana ngo muroranirwe mu banyu no mu vyanyu. Baca umugani mu Kirundi ngo ubuntu burihabwa. Ubuntu burihabwa. Mu kiganiro twaheruka kuvugana, twakoranye ikiganiro vyerekeranye n'ukuntu navuga nti umuti w'ibi bibazo vy'ingwano zo muri Congo ntuzova mu biganiro. Umuti ntuzova mu biganiro bitewe n'uko harakozwe ibiganiro vyinshi aha na hariya, hariya na hano, aha na hariya, ariko vyose bikatwereka ko aba bagabo yidira Museveni, abantu ba Kagame bateze kumva mu biganiro, ngo baje mu biganiro, ibivuye mu biganiro ngo bavyemere canke ngo babikurikize. Nico gituma rero navuga ati ni umuti w'iyi bibazo ni resistance yo kubagwanya nyene, bakaraswa imbere bakaraswa inyuma. None rero murabona resultat cyangwa se inyungu ya resistance itanze. Burya hariya hose ziko za Goma, za Bukavu, nta ngwano yigeze yari bwahave. Ingwano rero niyo yahabereye, itanguriye hano muri Plaine de la Ruzizi. Urabona na mbere hose, kuva na mbere hose, uyu président du comité de suivi pour la pacification dans la région des Grands Lacs, donc yari nyakubahwa son excellence Evariste Ndayishimiye, notre président, akaba ari we bari barashizeho kugira ngo abe umuhuza cyangwa se abe umuntu akurikirana ivyerekeranye no kugarura amahoro mu karere k'ibiyaga binini. Ndibuka ko dans son intervention son excellence ubwo yaravuze ati jewe navuye hano nje Kinshasa nsobanura ikibazo cy'abanyamurenge. Umuntu w'umunyamurenge twahuriye hehe muri Amerika, nawe yumvishije uko ikibazo cyabo ndagisobanuye ati n'umuntu wa mbere twahuje. Ndangije mpamagara abantu bo muri M23 bagwana, ndabazana hano Bujumbura, ndabahamagara ndabaza none mwebwe muri abanyekongo, kuba muri abakongomani mukaba mugwanye igihugu cyanyu, ho mwogiye mu biganiro mukaganira muje mu biganiro, bajya mu biganiro ati baraganira, bangu ati mukaganira mugasubira mu gisirikare mukajya mu nzego mugafasha kubaka igihugu cyanyu. Ngo bamwe ngo bamubwira bati ngo bashaka kudushaka jana Rumangabo, ngo aho ngo bashaka kubajana ngo mwikame mu Rumangabo ngo nta condition zihari, ngo nta mazi, ngo ntaki, ngo ndungi son excellence neva ati ndunyika intumwa bwanjye bwite tibaje kureba abo hantu ko ari condition yuko abantu bohaba. Barajyayo intumwa za son excellence le general Ndayishimiye bajaye Rumanga bakujya kureba ko hariho condition z'uko abantu bohaba. Basanga koko ngo imwe bavuga ati nukuri koko kuri nguca ku muziko ntigushe. Basanga ngo hari ahantu bashaka kubashira muri cantonnement, nta condition zihari z'uko umuntu yohaba.
nuko son excellence Roger Ndayishimiye abwira Kinshasa ati aha hantu mushaka gushyira bano bantu nta condition zihari, mushake condition nziza, muhashyire condition kugira ngo bano bantu nabo babe muri condition nzima. Leta ya Kinshasa iragenda ngo bakora uburyo bwose bashyira ama condition. Bamaze kwashyira ama condition, bategereje ko abantu baja muri cantonnement, barirutse wagiyeyo bose ngo babuze irengero. Urumva abantu badashaka ibintu by'amahoro, ibintu by'ibiganiro, kuko urabona ibiganiro byose bigenda bikugwa bigapfa, kugeza ubwo na Nations Unies ko ibi bintu byose Neva yavuze nivyo byindi bose bagenda bagarukako, nta kindi bagenda bagarukako. Yewe na Nations Unies nejo ubundi ne bizobazogarukako. Na Nations Unies yatoye ntuze umwanzuro cyo novuga ati 2773 umwanzuro wa 2073 yuko abagwana bose bategeza gushira ibigwanisho hasi bakaja muri cantonnement, abandi bakasubiza mu zamu busanzwe, bakajana mu bihugu byabo, impunzi zigataha byinshi, noneho ingwano zigahagarara. Urabona n'ubu ntibabyubahirije, bakomeza bagwana, bandanya kugwana. Byerekana ko iyo tactique yo kugira ngo yo guhagarika ingwano aramayeri kugira ngo arebe ko bokubura indi tactique umwanya ube ibihebe bigira gute byica mu mwanya ubuje imbere. Niyo gituma rero tuvuga nti FPR ifise imikenyero, FPR RDF na M23 bafise amatactique menshi yo gucengacenga abantu, ko murabona muri 2012 ibintu byagiye nkigiye guhagarara, ariko ukuntu M23 yo muri Sud Kivu niho habere niho intambara yabo y'igitangurira naho igipfira. Yajya Plaine de Ruzizi ubwa mbere bibapfira ko hari nyine intambara iji bapfira hose bakagenda zaguma, ari nazaguma muravyibuka muri 2012 bakora withdraw basubira inyuma, ariko bageze muri Plaine de Ruzizi muri buki byabaye hagati ya Colonel Gilles Mutebutsi Colonel Gilles Mutebutsi na General Masunzu Pacifique, kuntu barasaniye muri Plaine de Ruzizi, nyuma bija kuviramwe n'urupfu rw'uyu Colonel Gilles Mutebutsi yari wo muri M23 yifatikanyije n'aba ba Emmanuel ntuze uyu General Emmanuel Inde, chef d'état-major wa M23, Emmanuel Sultani Makenga nuko bijya kumupfiramwe urupfu kubera iki? Resistance nyene hariya ni muri Sud Kivu, aho bita i Plaine de Ruzizi, niho intambara yabo yose igipfire n'ijyahagararira. N'ubu rero urabona ko Plaine de Ruzizi yababenye nyene Ruzizi, yabaye Ruzizi. None rero icyo nje mvuga jewe mu vyerekeye n'aba bavuga ngo barimo bashaka kugwana ngo bazofatisha Kongo umuheto. Intambara ya Kongo irasobanutse, abakongomani barayisobanuye, bamaze kwisobanukirwa. Bamwe b'indandende na bamwe b'abayinfiltre b'abanyarwanda bashiramwo barimo bafatwa umwanya ku mwanya, umunsi ku munsi, barimo bavumbukwa. N'abandi bavuga ati tuzoyigiturire, barimo babona ukuntu abamwe bafata ibiturire bibagendera. Abandi nabo barabona ko abavyeyi babo, abana babo, imiryango babo, abandi ntibashoboye no kwiga, abandi birirwa bahunga imyaka 30. Burya hari abantu muri Kongo kuva kuri izo ntambara zamara gutangura n'ubu bakigendana ibirago ku mutwe, birirwa bahunga, ubuzima meze nk'ubwahagaze. Bakavuga bati ngakumwe natwe twafata umuheto, no jamais kugira igihugu cyacu cyo cyemera ikigo gihunga. Nirwa abandi bagapfira mu nzira bahunga, abandi bakicwa n'inzara, abandi bakicwa n'ingwara, benga bakicana za na anemi. Bavuga bati aho gukomeza dupfa guca byo bavyiza dufashe umuheto.
dore rero ko no kubona imbunda muri Kongo bitasigaye binabagoye, leta bagiye inyuma bashigikiye ibaha imbunda, aya mamunisyo, ibaha ibikoresho. Bwari bagitangura muri ya mezi 5 aheze, wazarendo benshi bamaze kuba nk'abasoda nk'abamilitaire confirmé, kuko urabona igihugu iyo kigiye mu bihe bigoye, mu bihe vya alerte, formation y'umusirikare nirenze 2 bagacamwohereza kuri bakacamurungika hehe kuri champ de bataille. Ariko urabona bari bafise nk'uko bafise demi formation, urasa bari babizi gukora amakuveri, bari babizi. Abo bita aba general sous proclame nabo, abo general autoproclame nabo baba baza amataktike bamwe babaye mu gisirikare cya kera. Noneho rero ubu vyiyongereye ko nuko bajyana n'abasirikare bari professionnel byinshi, abakomanda baba barabibona, n'abakoloneli bari abajenerali barabibona, bakaza bigisha bazarenda ba pratique menshi n'amataktike yo mu gisirikare. Kuko uranabona kumenya igisirikare cyangwa se igisirikare kenshi na kenshi kigishwa n'abakomanda b'amayinite. Burya abakomanda b'amayinite nibo basirikare, kuko abandi bakoloneli bajene batanga order bakavuga ati ko dushaka ko bimera gutya na gutya na gutya na gutya. Abakora muri execution ya komanda z'amayinite na za komanda z'amapeloto. None rero ni bagendana kuri champ de bataille n'abazarendo. Icyo niyo cyambere umurundi n'umugwanyi, ingwanyi mbi babonye ko hariya twabaye decide, bazi tuzi icyo tugwanira. Igihugu cyari hariya hagize umutekano mu gihugu cyacu kiba gihungabanye. Guhungabana ku gihugu cyacu nuko gukuraho ubutegetsi. Ubwo rero ingwana hariya muri Kongo, umurundi yigwana nk'umwe gwanira urundi nyene, ibindi bikaza inyuma. Nivyo rero ubona byabataye kuwa amazi, bagaca imbere bikananirana, bagaca inyuma ibiti bakabona biranyerera, bakavuga ati rundwa rupfu rw'inkende. Kuko abazombwana mu Kirundi ati inkende ijya gupfa isanga ibiti byose binyerera. Ariko za nkende zitumva n'ubu barabandanya kudodora, baza n'abantu bahasigiye agatwe hariya, biteye ubwoba. Abanyarwanda baguye hani Buvira, nacyo gituma ubona bacecetse. Uburundi bwaye nk'ubu bacecekesheje. N'ubu wote Rwanda ugenda yiruka, hariya abasirikare baraheze. N'ubu wote Rwanda ugenda yiruka, harimwe by'akarimi bonsomborotsa ngo wogira gutya ngo ndakwereke yakoze iki. Ahubwo Imana yarakoze. Je ubwanjye je sinashaka ko n'ingwane ihere ubu, je nashaka kwibandanya, ahubwo babandanye ingwano, kuko icyo batarabona kugira ngo bakibone neje ubundi niba baba bafutse ivyiyumviro byo guteze akaduruvayo n'ingwana akajagari, bazobe bagiraho batinya, kuko ngo umugabo ntatinya ishamba, atinya icyo barihuriyemo. Barazi rero icyo bahuriye ni Buvira, barakizi icyo ari cyo. Niyo gituma rero ndabwira bene wacu, abagabo nta tactique y'ingwano bafise, nta resistance bafise, n'ubwenge ndavuga ati ni nabuki. Kuko urabona uyu Jean Bertrand Bisimwa ibintu yavuze ejo akora amatangazo. Abatazi Bertrand Bisimwa nashaka kubasobanura ko Bertrand Bisimwa ni umukongomani w'umunyamasisi, ariko afise ubwene gihugu bw'Abongereza nubwo muri Kongo. Mu Bwongereza akaba afise societe iriya societe ntuzi, iriya societe Mining Trading Corporation, ya societe yo ku mbega ikora ama inspection iziya za mine, ikongera ikagurisha amabuye y'agaciro mu Bwongereza. Ubu Bertrand Bisimwa niwe coordinateur wa ntuze wa porte parole wa AFC M23. Nuwo rero Bertrand Bisimwa atanga amizangarde ashira leta y'u Burundi, ndabagabishije ati tabahaye indwi zibiri babe bavuye Buvira. Buriya bwose n'ubwoba, kuko turamaze kubibona tactique ya M23 FPR, no gukwiza ibihuha, gushaka kujugumisha abantu
kubesha guteza ibihugu abantu. Ubwo rero iyo byose abarundi iyo mikenyero yose twamaze kuyibona, urumva umurundi rero ntakangwa n'umuyaga, buriya twokwita ko ari umuyaga, kuko ufise icyo ukora nturinda no gutanga amavi, gutanga amakominike, biba byose nivyerekana gutera ubwo umuntu w'umusirikare. Kuva kumva Uburundi bwinjira muri Kongo, urumva haba high command yacu cyangwa se komandema yacu nkuru yitanga itangazo. Komandema y'igisirikare itanga itangazo ku basirikare cyangwa se ku bakomanda b'inite kugira ngo bamenye ukuntu bavyifatamwe ku rugamba, kwaba kuavansa, kwaba kubloka cyangwa se kwaba gukora repli. Ivyo nivyo biba muri komandema centrale, kandi ubu bimenya ntabwo ari umunyegihugu cyangwa umuntu wese, bimenywa n'abakomanda b'amayinite n'abasirikare bakomanda. Nuko nicyo gituma nababwira ati ibi byose by'inyandiko by'amatangazo n'ubwoba, kuko Burundi ntiburatangura kurwana muri Kongo muri make. Umunsi Burundi bwatangiye kurwana, umunsi twatangiye kurwana hariya, niho bazobibona icyo ari cyo, bazomona ubundi icyo ari cyo, kuko nous determiné. Murundi n'ingwanye, nta hariya perezida avuga ati he, avuga ati he, kajya he, uyu Murundi buze gutya, Murundi akavuga ngo he oshe. Ubwo nukuvuga ko aba yerekanye inzindi nguvu zirenze, ahubwo zibona ko aka kantu nk'urushishi cyangwa se akamunyo bakandageje gacha kumwigera. Urumva gacha kumwigera cyangwa ngo bareshe nako, bati wewe tinicho nena nakubiki nocha ndakikwereka ticeceka. Nkakujya umuvyeyi abwira umwana ati ceceka ntacyo cyuvuga. Nacyo gituma rero iriya nama yabaye ejo ngo Museveni yasuzuguye perezida. Iyo musuzugura se ngo imyaka afise ize yongere bazafata ya neva bamwongere kugira ngo abandanye kubaho. Uri iminsi yiwe muri make se kuvuga ngo yasuzuguye perezida, mu bitahure se gusuzugura perezida uriya n'umukambwe, kuko abarundi twigishwa indero yo kubaha. Uriya n'umusaza ategeza kubaha mu kigeragezwemo, ariko politike yiwe akambona koko twabimenye. Ubwo ajya yigira nyoni nyinshi yiyorobeka, twarabimenye no kumuha icyubahiro cyo nk'umusaza, nk'umukambwe, nk'inararibonye, nk'umutama pe. Kugira rero kutaramukanya na perezida na son excellence, si ukuvuga ngo yasuzuguye perezida son excellence. Muri no minsi ya perezida benshi mujya mumubona niyo ajya muri ziriya za kampanye ziwe zo mu Uganda z'umvyerekanye n'ivy'amatora agiye shiramo za mask ziya byo ntuze bwijya bupfukamunwa, bivyerekeranye no kwikingira mbega, kuko umuntu yageze mu zabukuru iminite ziba nkenya cyane. None rero mu kwirinda kwegerana n'abantu, hari igihe umuntu afite inkorora nk'agakorora atayimwanduza cyangwa ibintu nk'ibindi, ibintu nk'ibyo byo kwikingira byerekeranye n'abantu bageze mu zabukuru, bitewe nuko iminite zabo ziba ziri hasi. Kuriya rero abantu babibone kuriya ntabwo ari gusuzugura, kuko n'abandi bose ni muri buriya buryo Perezida Museveni yabakiriye. Nuko aba rero babeneje kubabwira ibibazo bya Bertrand Bisimwa, ukuntu wari umukongomani w'umuntuze ari afise amasosiyete mu Bwongereza. Beriya byose leta zumwe z'Uburayi babifatiye ibihano, barabifashe biriya sosiyete ziwe zose barazifashe, kuko biri muri leta, muri Union Européenne barabifashe. Hariya bariya bose bafata ibihano na Union Européenne, Bertrand Bisimwa n'abandi bariya bose bakorana na Wiringoma. Uyu Wiringoma ntabwo ari n'umukongomani, burya Wiringoma n'umunyarwanda w'umuhutu. Amatohoza amaze kuvyerekana ko Wiringoma ni interahamwe w'umunyarwanda, kuko iyo babanga umuhutu babita ngo ni interahamwe, kuko ngo ni kimenyimenyi. Abantu benshi bo mu muryango wiwe barafashwe mu Rwanda, bacigwa imanza, abandi bajya muri gacaca, abandi barafunzwe, abandi barakatiwe. Uriya rero kubera atagiye muri gereza, no kubera yabaye umukozi mwiza wa FPR RDF, niho yabaye umukozi mwiza. Urabona niwe
muri Kongo avuga ati wowe nturi umukongomani, agafata ibyangombwa akabiturira kandi atabindi bibahaye. Umuntu agafata identite y'umuntu akayimuturirana atandi wewe wese uri iki. Burya muze mubirebe cyane, mu birebereze. Umuntu w'umunyamahanga mu kindi gihugu niwe muntu yishira imbere, ngo babone ko ari we munyagihugu. Unanabirebye uyu Wiringoma rero benshi bavuga ko ngo so umukongomani ati n'abakongomani bo baravuga ati navuge agasi cyangwa agasantimetero avuka, wavuge se na nyina wo muri Kongo ahavuka tumunyomoze ntahagira. Uwo ushobora kumugera akamuhamagara cyangwa akamwandikira, muze mumubaze ahavuka muri Kongo, bene wabo muri Kongo, se nyina cyangwa se agataka akomoka. Wiringoma n'umunyarwanda, Colonel Wiringoma n'umunyarwanda agwaye no muri FPR Inkotanyi. Yaranafunzwe Kinshasa, muri amwe bagirizwa ko bishe Laurent Desire Kabila ajya gutoroka. Ibyo sino nabivya ndabigiyemwo cyo bikindi kiganiro. Yarafungiwe Kinshasa, muri bamwe bari bafashe bagiza ko bishe Laurent Desire Kabila baja kumutorokesha. Wiringoma yari kapitene mu kiragi. Urumva? Nuko rero bene wacu, burya rero ikintu nashaka kubabwira, aba bantu bose twumva bajya biga bavuga ngo havutse ngo umuhari, nimba ari umugambwe, nimba ari umuhari ngo ushaka kurwanya leta, ngo avukiye muri Kenya, ngo bayita ngo Rapid Seruka, ngo Generation Z. Ikintu je nashaka kubabwira neje nzobabwira, n'abashishoza cyangwa bakareba imbere ejo neje ubundi bazobibona. Mu Burundi aho bugeze ubu, ushaka gutera imbere mu vya politiki cyangwa ngo azobona iterambere bivuye muri politiki, yerekana shaka ndabereka inzira yakwiriye gucamo. Inzira yakwiriye gucamwo ni iyi. Mu Burundi ntawe uteze gufata ubutegetsi ubikishije ku muheto, ubikishije mu mbunda. Inzira yonyene na seule solution, inzira yonyene ishoboka mu Burundi kugira ngo ugere ku butegetsi niyo guca mu matora. Udaciye muri iyo nzira ngo uciye mu yindi, muri iyo nzira nyene uzoyisi nta butegetsi uzobona, kandi niyo nzira ntizavanze uzoyigwamo. Niyo kintu nimwe nshaka guhanura abajene. Buri gihe mu biganiro nkora jya mpanura abajene ko nanjye komeye jene gende ndeba ibintu nkabona histoire ya mu bihugu byinshi, iyo biva niyo bigeze niyo bija, n'igihugu cyacu yo twacyavuye naho kigeze, naho cyerekeza kija, kugira ngo ubone ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi. Inzira yonyine ishoboka ni inzira mu matora. Biriya byababuye byuko butabyukudeta, biriya byo kurasa muri Kongo barasa ngo agiye gupanaho ubutegetsi no muri Kongo kizazogera icyo gihe, kuko baca umugani mu kintu wimvizi nta mitendera nazo. Kuba Burundi Kongo, kuvuga ubukongo kwitwabwa mu bya gisirikare n'u Burundi, Burundi nubwo buhagarariye Kongo, Kongo bayafashwe kera. Nukuvuga ko iyi nkubiri inkundurizo kigenda nyene yambukire Kongo, kuko burya Burundi, Rwanda, Kongo n'u Burundi cyari igihugu kimwe. Bigiye ku bihugu bitandukanye nyuma yuko intoze intambara y'isi yose iheze, mwese murabizi, mwabyize mu mashuri. Ivyo ntabwo ntuwo kwigwa kuri ibyo umuntu abigiyemo n'ibindi biganiro. Nuko rero ushaka gufata ubutegetsi mu Burundi mwagwarukamwe, nagiye uja guhendwa ngo Generation Z, noneho Generation A toyishirahe, Generation B twoca tuyishirahe, Generation C twoyishirahe, ngo Generation Z ngo twafunze ngo Rapid Seruka, ngo abasaza. Erega abasaza ntibategeka, ntibafise abahungu, ntibafise abana, ntibafise abuzukuru. None bo baja muri Generation ubwo bw'ubujuju, abantu basumira inda by'abagagara nk'hariya, bakaja hano bakajana hariya, ngo tugiye gufonda ngo gisigaye cyo kurwanya Burundi. Reba Red Tabara bibimwo kwibera kw'umurenge, utazi murenge, utazi mu kwera Red Tabara baze cyangwa sumisha amatwi. Nk'abantu mwe muhendwe,
ntimuhendwe byose twe twabiciyemwo, mwige mukore muroranigwe, mufate inzira y'abakurambere yanyu babaciriye, kuko bari mu nzira nziza. Iya ni inzira nziza twese dutegerezwa kuyoboka kandi tukayishyigikira. None rero abantu bakwita ibihweba bacyoza leta yabo, bagashaka kujugumiza leta yabo, abasabubu turabazi. Uriya nuko yabonye, uyu sindimwo, nuko yabonye habivugira. Hari abandi benshi nk'uyu bavyiyumvira ariko batabona aho babivugira. Nk'urugero nobaha utari runini, n'ubu journaliste bwafunguye YouTube ngo kuri Vision, ngo TV Vision. Ubu bugabo hariho bita Misa, abo bita Babreze, buno bugabo. Burya bugabo ntansi n'amazina yabo, twe turazi naho bari. Turazi aho bari, turabazi. Ariko turabona buriya n'ubushonji ninda kuko isa igeze ubu ntitigeze gutegekwa n'amoko. Ubu isigeze ahantu itegerezwa kubera inyungu za majorite, kubera inyungu z'ibihugu. Niho isi igeze kugira ngo ugendereko. Son Excellence Neva murabonye rero bongeye kumuha ngo abumuhuza wari yabagwana. Ivyo ndagira ngo ndabihagarikire hano kuko ikiganiro cyose kiba kirekire, ariko Imana nibishaka ntavyo tuzokongera tubivugeko cyangwa twongere tubivugeko danze moma opportune. Niyo gituma rero jewe nashaka kugeza hano ndabasaba ugwaruka mufate inzira y'abakurambere banyu. Urabona aho twavuye ni kure, aho tugeze ni heza, kandi naho tugana ni heza. Nkaba nashaka guheza kino kiganiro ndabashimira ngo muroranigwe mu banyu no mu vyanyu. Imana ibaje imbere. Murakoze.